Kanangure kuri jewe ibyo mwamari igihugu jewe abatanzi nitwa Ndabaniwe Willy Said Basabose nkaba ndumukinnyi wa kera twaje kwifata kunisha n'abandi kugira ngo dufashe abana b'imfubyi gutera imbere. Ndi umwe mu bagize icyumviro dufatanyije n'abandi cyo kubaka iyi association. Hanyuma uyu mushinga nawe ngaha mubona hagati araza kwivuga, niwe vice president wa komite ya Norvège. Ngira reka ndamuha ijambo abibwira. Twa Amin Pippen Habonimana, nkaba ndi nkuko Saidi yavuze ndi vice president wa Amani House Association muri Norvège. Tukaba tubashimiye kubona mwaje kugira tubashikirize umugambi dufise tuzorangurira ngaho. Imbere yuko mvuga ku ijambo nyamukuru rya tuzanye ngahangira abandi nabo bivuga abo turi kumwe. Twaba turi kumwe na indongozi yo ngaha yaje kudufata mu mugongo akatuha ijambo. Ego murakoze nanje kumpa akajambo. Ku mazina nitwa Shimirimana Celestin, nkaba aje nsanzwe ndongoye ikarti ya Kinyakajaga. Rero turi muri zone Rukaramu, komine Mutimbuzi, intara ni Bujumbura. Maze kutegwa kamo n'izi ndongozi zirishira hamwe navuze nti reka ndahashike kumbure kuko numvise imigabo n'imigambi usanga ni imigambi myiza. Rero ndibaza ku mwidondoro nogarukiza ngaho kumbure nibaza kugira ko makanya ndaza kugira nandi nza gushikiriza. Murakoze baje kubaramutsa mwese mugira amahoro y'Imana. Nanje ndumwe ndiko nkorana n'abashinga ntahe benshi muri bo nabari hanze n'abakorera imirimo yabo hanze, mugabo jewe nkaba ndabafasha mu bikorwa bimwe bimwe aha mu gisagara ca Bujumbura, nk'ibyo kurondera impapuro, ibyo kurondera ibintu bisanzwe bikenerwa kugira ugire association. Aha tugira dutangure. Murakoze usigaye turavugana hano. Nitwa Nzomita Alain Dodi niyo sibno. Ntabwo kwaza gushimira mwese ngere mwigoye kuza kubinyekeye bano bagenzi igihe bagira umugambi barankomya ishwashwa baraho mushikiriza. Sanzwe ni mu gihugu cyo Busuwisi kandi ibintu by'ama association nsa n'umuntu abimenyereye kuko dufise association idasanzwe inafasha cyane yitwa Les Amitiés Burundi Suisse. Iyi association narayivuze muri association hariya nukuri barindiriye ikintu kiboneka, barambwiye tuzanye ikintu kiboneka bazofasha n'ibikubimo bikomeye kuko basanzwe bafasha n'impunzi z'abarundi. Iyo ushikirije umugambi nyawo baritanga. Ibindi rero turasubira tubiganire na mwe kubashimira. Murakoze kumpa ijambo. Nanje nitwa Nzisabira Eric Audrey. Igihe Said agira yiyumvira icyumvira ntiyakama arambwira ati urabe ingene twofashanya abwira turabe ingene twofata mu mugongo izi mfubyi. Numva umugambi ndawutahuye ndavuga nti nakunovya cyangwa yanjerekana nzoguserukira aho ndi muri Amerika nzorabe ko natwe twogira ico dufashije.
murakoze kandi ku buryo mwaje twitaba ibindi gatwa ibiganiro. Tuce mu mayange association yacu. Association yacu yavutse muri 2018 niho twatangiye kurondera ibintu by'impapuro, murabizi ko bigoye, na n'ubu turacabirondera. Intumbero yacu ya mbere ni ugufasha abana b'imfubyi batagira abavyeyi bose. Nkuko mwabibonye ibyumba si byinshi cyane, dufise inzu zifise imiryango 12 ariko ibiri siyo kuryamamo, umwe nuwo gukoreramo nka biro, uwundi nka cuisine na store. Tukaba dufise imiryango 8 tuzorazamo abana, twahisemo gushiramo abana 3 mu cyumba kimwe, abaca baba 24. Tukaca tugira ibindi byumba 2 tuzoshiramo abankadre. Urabizi kurera abana biragoye, kuko dushiraho abantu 2 babakurikirana ingene babyuka baja ku ishuri, ingene bagaruka bashika muhira bagafungura, nyuma yo gufungura amadevoir, niyo rero activité sportive twashizemo comme football. Mu ncamake rero umugambi wacu nuyo wo gufasha imfuvyi abavyeyi bose, hanyuma muri izo mfuvyi twahisemo gutangura n'abana b'abahungu. Nitwabikora neza tukabishobora, tuzoca dukora ibindi y'abakobwa. Abantu ntibatumve nabi ko oya, nitwofatira cyose cyarimwe ngo tubishobore. Umuntu abanza gukora icyo ashoboye, hanyuma ibindi rero tukazobikurikirana mu nyuma, kuko tufise n'ikibanza mu membre umwe yaduhaye aba mu Bufaransa mu Cibitoke cya Rugombo. Aho niho tuzotegekanya ko twokubaka orpheline ya kabiri y'abakobwa gusa. Urumva rero hariho critères 5 tuzokoresha kugira ngo tubacagura abo bana, ko ndibaza ko bazoza ari benshi. Ubwo bacagura rero bizotugora gatoya, nico gituma twahisemo gushira mu zo critères 5. Iya mbere nuko uba uri umwana w'imfuvyi w'abavyeyi 2, tubuze ngaho twofata buntu. Hanyuma ya kabiri n'umwana w'umuhungu. Iya gatatu nuko uba ufise imyaka iri hagati 10 na 15, kuko iyo myaka niyo twabonye ko twobishobora. Kurera biragoye, twatanguriye kuri iyo myaka. Hanyuma iya kane niyo twashizemo rero bwa bumenyi bw'umupira, naho uba utawuzi cyane, ariko ibyo nyine sindabyizeye, kuko abana bose bavuka mu Burundi ngaho i Bujumbura no mu Burundi hose twavukanye iyo mpano yo gukina umupira. Hanyuma ya gatanu ni bonne santé. Ni ibyo rero tuzorabira ko kugira ngo ducagura abo bana 24 tuzofata ngera mu mwaka uza. Ntaya magingo tuzoba twashize ibintu byose hamwe kugira dutangure neza n'inguvu nyinshi. Twaba dufise imigambi myiza yo kubashikana imbere aho twe tutageze. Ngira byinshi rero ni ibyo wonye. Eka nsubize ijambo kwa vice president abashikirize iby'uno munsi. Byose mura wabimaze ngabo l'idée générale na nivyo tuzokora Saidi yabishikirije. Urumva ni orpheline tuzokwakiramo abana nga ikindi mwo kwibaza ngo uburyo buvahe, uburyo n'amakotization twebwe abamambre nitwe tubushiramo.
cyo gituma twabatumye ko kugira mushikirize akakamo tubateye canke umugambi mushikirize benshi abafise umutima wo gufasha azoze nabone tubakire bagire ico batanze ko burya bavuga ngo biryoha gutanga ako kandi gutanga bizana umugisha no gufasha abana b'imfuvyi cyane cyane Imana ivyakira neza gusumba kuja kuyatanga mwibare. Nta byinshi n'amajambo menshi norandira tugure seanse y'ibibazo nimba ufise ikibazo atasobanukiwe neza abaze ari ikindi naco Saidi yabiciye ko processus y'amastatut ngaha iri anku kandi igeze ahantu heza jojo bundi turaronka statut ushinga nawe amaze twemerera yuko azodufasha ibintu byose bya administration locale kugira tubashe kugurura tubashe no kwakira abo bana. Murakoze. Ego murakoze cyane, reka nongere ndabashimire byimba mutima ku izina ryanje rero ubwa mbere nagomba ndabakengurukire kuri kino cimviro ciza mufise kuko kuva kera narinda abarundi twamwe turangwa n'umutima w'urukundo rero kwiyumvira gufasha imfuvyi ni cimviro ciza umuntu wari we wese yoshigikira. Rero ndabipfuriza ko uwo mugambi wotera imbere kumbura amahangiro yose mwihaye mukayashikako atangorane n'imwe. Nabivuze twafashe umwanya mutoya turiko turavugana muriko murambarira ivyifuzo mufise mushaka kurangurira ngaha muri no kati turongoye. Nukuri nje nabemereye ko ahantu nzohatemberera kenshi kumbure tukaraba n'ukuntu imbere y'abo bana bikirevuriwa tukashigikirana. Ivyo navyemeye kandi nzobishira mu ngiro. Ico rero gusa nosaba nuko tutoyaga amasigara cicaro ahubwo twosenga Imana kugira ngo iyi migambi yose mufise bize bikunde iranguke. Sinivyo gusa nagomba cenera n'akamo n'abandi barundi kugira ngo bagire wa mutima wo gufashanya. Abana bari mwibarabara ni benshi bakeneye gufashwa kandi nka leta hariho bimwe itokwishoboza twebwe nk'abenegihugu tudashizemwo inguvu. Rero ababishoboye bose hamwe boza baragira ivyiyumviro nk'ibi ni kuri ivyo bari ibintu vyiza cane. Ndabateye akamo rero abantu bose babona bashobora gufasha kumbure baze bafashe bashinga amaferina n'ahandi kugira ngo turabe ko igitigiri c'abana bari mwibarabara bo cogabanuka. Rero uyu mugambi uje hageze kuko ndazi neza hariho abari mu makondisyo yo gufashwa babwirizwa gufashwa mugabo batari bafise ikibafasha. Rero irishirahamwe ryanyu ndizera neza ko rizosahiriza igitigiri c'abo bantu kikagabanuka. Mwambajije nti mbega murafise ikibuga c'umupira kirahari kandi
nagomba ndabemere ko nta ntambamye n'imwe izoza ibabuza kubikoreramo kiranguriramo imigambi yose muzoba mwifuza kirahari bica bene gihugu namwe mu bene gihugu abo bana muzoba muzanye n'ab'igihugu cyacu cy'u Burundi tubwirizwa rero gushyira ingufu hamwe kugira ngo ivyo bifuza tubishikeko ico kibuga kirahari ibyo byose muzoba mugikeneye muzokironka muzopfa gusa kutumenyesha nta ngorane n'imwe rero nagomba ndabashimire murakoze cyane nagomba ndabashimire n'ukuri kuri kano kanya mu mpaye ndabasabira imigisha n'imihezagiro ngo ushishikare kubasasagaramwo murakoze ingene iciyumvira aho caje aho tubana ari amafamiye ashika nk'atandatu y'abarundi twahujwe na Said ubwa mbere atubwira iciyumviro yari amaranye igihe kimubakiye akitumenyesha atubwira ati je mfise iciyumviro kimeze mubona mwonshigikira cyangwa mubona moja atumenyesheje ko ari iciyumviro cyo gufasha imfuvyi tuja hamwe turemeranya turavuga ati okay naca tubwira ati ndafise n'izindi nshuti ziri mu bindi bihugu twakuranye twakinanye umupira na zone zozishikiriza iciyumviro niko kubona yuko turi benshi bava mu bihugu bitandukanye bakurumva benshi twahujwe nyene na Saidi ama uburyo yego bisaba uburyo bwinshi urumva mu buryo umuntu aba afise uremera nyene ukikokora ni nka cacu icicumi waja gutanga mu isengero tumugishira muri association kavuga uti aya azoja gufasha abana b'imfuvyi hama mugabo turafise n'ibindi turatugira kaja mu makomine aho tuba tukabenteresa kuko urumva ya mane association iri ego amatravo menshi azobera ngaha na hariya tuca dukorerayo muri cadre yo guhura hagati yacu muri cadre ya integration tuca tugenda rero muri commune muri leta za hariya gusabayo amafinancement y'ayo maprojet tuba dufise hari ayo rero ayasaguse tugaca tuyarungika bizoza gufasha ngaha hama cerekeye vy'umupira ahanini yavuze ko Saidi ari vyishura murakoze hari ibibazo bibiri yavuze intumbero ya mbere no kurera imfuvyi abo bakinyi bazoza baza umupira tushobora kubakira ariko tukabereka aho bododora twe turashaka amahirwe menshi tuyahe imfuvyi hanyuma icya kabiri wavuze ko twageze kure twebwe mu mupira yego nivyo twageze kure gushikaho tugera muri mondial ivyo wonye yaratugumye mu mutima ko twogira abandi twofasha bakagera muri rwa rwego twagezemo mu mupira w'amaguru twe twarakinye ntituzi cyane ariko inzira zo gucamo tumaze kuzisobanukirwa ngira nico gituma twahisemo football kugira ngo tuzofashe babana gushika kure kandi muri football hari ibintu bibiri muri football icambere no kumenya umupira icya kabiri ni chance amahirwe mu bakinyi benshi nzi bari bazi umupira ariko nta mahirwe bagize cyo gituma batageze kure muri Amani House rero muri association yacu dufise n'uyo mugambi wo kurondera iyo chance n'ingene tuzoyirondera biroroshe
twebwe nk'uko wabivuze tuba mu bihugu byinshi, nizo nguvu zacu. Mu bihugu byinshi by'i Burayi, Amerika, hariya niyo tuzokorera. Iyo ugiye kudodera ku muzungu ubwa mbere ukamusaba amahera ntakumviriza, ariko muri uwo mugambi wo kurondera iyo chance twahisemo umugambi mwiza wo kujya hariya kudodora tudasaba amahera, ariko dusaba umwanya muremure wa test. Twebwe intumbero yacu nuko wa mwana azoza amara igihe kinini gishoboka nk'amezi 6. Muri ayo mezi 6 uyo mwana azoba yamenyereye klima, ururimi amezi 2, hanyuma amezi 2 umwana w'u Burundi yakuriye ngaha ntibizomugora. Akenshi abagiye kugira amateste benshi bananiwe kubera umwanya. Nta kuntu boguha indwi 2 uja ahantu utamenyereye, ibyo kujya utamenyereye, uzohave utsinda iyo test. Twebwe rero tuzokorera kuri iyo chance cyane cyane kugira ngo bazoronke chance y'amezi 6. Twe tuzobemvita abo bana, namba ari Dodi muri Suisse yaronse equipe, Eric muri Amerika yaronse equipe, twe muri Norvège hari n'abandi bataje umvuzi zitabaturutseho, mu Bubiligi nkuko babivuze twakinanye n'abantu benshi bari hose, nabo bari barindiriye ko tutanguza iki kintu ku mugaragaro kugira ngo baseruke kugifasha. Urumva rero uyo niyo mugambi dufise, kubona umunsi umwe wicaye muhiri wawe ukabona umwana ari gukina muri za equipe nini z'i Burayi. Ngira reka ngarukize ngaho, nizeye ko nishyuye ikibazo cyawe. Murakoze.